cyangwa ikaze nshuti bakunzi ba BTV Burundi kandi baramutse ndabaha n'ikaze kaze tubashikirize amakuru avuga muri Kirundi kugira mushikirizwe na jewe Gilles Verne na Akimana n'amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yizewe ngo arongore umuryango w'isoko rusangi urikiyemo ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko. Hari mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta igira 23 yari kubera ngaha mu gihugu cy'u Burundi twabateguriye Yango kugira umwimbu gwire abarimyi barakwiye gukarihirizwa ubwenge. Bivugwa na Salvatore Kaboneka umuhinga mu by'uburimyi navyo twabateguriye. Ana yandi ni mukanya sangwa ikaze. Nasuye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu idonindo ry'amakuru twabateguriye. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yizewe ngo arongore umuryango w'isoko rusangi urikiyemo ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko. Hari mu nama igira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta yari kubera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Anilo Hini Kakunze yaduteguriye iyo nkuru. Nta visa izosabwa ku banyagihugu bagize umuryango rusangi wakomeza iyo baje kumara igihe gito mu Burundi. Ivyo vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nama igira 23 y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko mu gihe yaratowe kurongora umuryango rusangi wakomeza kuri uyu 31 Gitugutu. Je tiens à assurer de mon entière disponibilité. Nzogerageza gukorana ubwira no kwitanga mu kurangura ibikorwa mu njeje nifadikanije namwe mu guteza imbere imibereho y'abanyagihugu b'umuryango wacu biciye mu rudandazwa ndengambibe rwagutse no korohereza abanyamitahe. Mu kurangiza mu nkundire ku izina rya leta y'u Burundi n'uburongozi bw'inama yakomeza n'ibisata bitandukanye bitegura ibirori mu ntumbero gutsimbataza imigenderanire no kurabira hamwe intambamyi z'uruja nduza rw'ibintu n'abantu. Kuva kuri uyu munsi hagiye gutangwa uruhusha ruzomara ikiringo gito ku banyagihugu bava mu muryango wakomeza bipfuza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Le visa pour séjour à tous les pays membres de COMESA. Umukuru w'igihugu ca Zambia Hakainde Hichilema yahora arongoye uwo muryango yakeje Evariste Ndayishimiye asaba kandi ko ibihugu bigize umuryango rusangi wakomeza byoshira hamwe imitahe bikanashigikirana. Mumenya ko kuri uyu munsi imyaka 30 irangiye umuryango komeza ubayeho. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto akaba ariwe yatowe kuba icegera ca Evariste Ndayishimiye. Leta irakwiye gutanga inyigisho ku barimyi kugira ngo umwimbu wiyongere. Byo bishikirizwa na Salvatore Kaboneka umuhinga mu by'uburimyi. Yabivugiye mu ruganda ishiramwe Parsem ryateguye kugira ngo bigire hamwe ingene umwimbu wo kwiyongera. Ange Negrita irakoze yaduteguriye iyo nkuru. Isi ndimwa mu Burundi isigaye yarononekaye kubera igwirirana ry'abantu bivugwa na Professeur Salvatore Kaboneka umuhinga mu bijanye n'uburimyi hari mu ruganda rwateguwe n'ishiramwe Parsem ryo kuraba igisata c'uburimyi uko conagurwa. Anavuga ibyo kogwa kugira haboneke umwimbu kwira abene gihugu. Witegereje uburimyi nk'igihugu uburimyi mu gihugu cy'u Burundi kirafise ingorane n'ivyo mugabo kirafise n'ahantu umuntu yokorera. Ico nababariye nuko isi y'u Burundi nico kimwe n'ayandi masi bagomba ari ahantu hahanamye na masi nkukura yononye amazi yononye yadutwaye ivyunyunyu yakamvutse iri mu acidite. Ico ni cambere nindo kubera abanyagihugu ari benshi kandi babeshejwe n'uburimi. Njanongerako ni naho dufise iyo ngorane turafise ahantu twokorera kugira ngo abantu barye bimbure bikwiye. Navuze nti burya uburundi si uburundi gusa n'uburundi bwinshi. Urabona imbo wimburiki, urabona mu migwa wimburiki, urabona Mugamba Bututsi Kirimiro ukagenda mu Komoso wimburiki, ukaraba Bugesera wimburiki. Nko dufise uburundi bwinshi yo ni potentiel. Hama imvura je nebaza ko kwisi mu bihugu bironka imvura ikwiye n'Uburundi kandi mumenye ko imvura ari ico cambere kugira ngo wimbure ivyo bita photosynthèse. Uwo muhinga arasaba kandi leta kuza iratanga inyigisho zikwiye ku barimyi kugira isi ndimwa bayibungabunge. Ko wumva ikitubo yari isi tudashobora kwimura mugabo ayo mazi kwa tuyafise rondera abanyabwenge bakoresha ayo mazi neza. Wumvise ico nico navuze jewe mugabo le potentiel est là ndabivuze mu Faransa biriho
turiho hariho abantu kapitali yume hariho ayo mazi isi nayo iratandukanye uwakumbura ivyo bintu byose wavyimbura ushaka no gushora. Abarundi bagera ku bice 94% batunzwe n'uburimyi. Ico gisata kikinjiza umwimbu ungana n'ibice 50% ku mwaka, kikinjiza kandi ibice birenga 90% vy'amahera y'agaciro yinjira mu kigega ca leta n'ibice 95% z'ibifungurwa zitunze abarundi. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 31 Gitugutu habaye uruganda kwamenyesha amakuru rwatunganijwe n'ikigo Gusoma Edition mu ntumbero yo gushikiriza ibikorwa bamaze kurangura. Inkuru twateguwe na mugenzi wacu Keza Era Gloria. Gushikiriza aho ibikorwa vy'isekeza curijambo bigeze nico vyashitseko vyashikirijwe mu kiganiro ikigo Gusoma Edition categuye kubamenyesha makuru n'abahinga bacuza amajambo mu guterera mu iterambere ry'ururimi rw'ikirundi nkuko bishikirizwa na Napoleon Ahishakiye umwe mu bafatanya bikorwa mu mugambi curijambo. Guterera mu iterambere ry'ururimi rw'ikirundi mu Burundi no mu bindi by'iterambere n'ubuhinga isigezeko. Isekeza rero ngarukamwaka c'urujambo wari kugira uruhara ubutatererano mu guhuza ururimi rwacu ikiraro kiduhuza n'amajambere arama na kabiri y'inyobozi ireka imico n'imigenzo biduhuza abarundi. Si ngombwa rero coroshe gutura amajambo ku buryo abantu bose bazotahura kugira bumwe ico umuntu aba ashaka kuvuga na cane cane ko isekeza c'urujambo imiryango rero yashinzwe guhugurwa umukunzi w'igihugu wese. Ingingo rero zimwe tuvuga tumaze bashize imbere kugira dushobore gukora iki gikorwa aho tukabyifuza ngo tugende neza ubwa mbere twararaba uko ijambo rishobora gutahurwa n'abagihugu. Insiguro rero itahuritse ni kimwe mu bintu bikomeye mu ijambo kuko amajambo atudufasha guhanahana amakuru n'abandi adashobora tumarira dushobora amajambo adashobora gukoreshwa abantu badashobora gutahura nibaza ko bamwe twari kubabitaye. Ferdinand Beramiheto umwigisha muri kaminuza akaba n'umutohoza ndimi yashikirije ko ingingo bashimikiye ko nyamukuru nakaranga k'ururimi no gufasha abatazi ururimi rw'ifaransa. Kumenyekanisha ubuhinga bijana no kumenyesha ubuhinga mu rurimi abantu bumva. Ivyo rero nk'uko bisanzwe biri mu gucura amajambo birasaba yuko ubuhinga buba bwerwa n'ayo majambo hamwe kuvuga ababurimwo hamwe n'abahinga b'ururimi hamwe n'abandi abazi ururimi baja hamwe bakagorora bagatanga amajambo biyumvira uko bayumva ahuye n'ikintu nk'uko n'ibindi nk'uko n'ayandi majambo yose avuka. Mwomenya ko amwe mu majambo y'ikirundi amaze gucurwa agera kuri 70 mu bisata 7 bitandukanye. Muri ico kiganiro kandi harimwo n'abaserukiye leta nk'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'imico kama n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo gutumatumanako amakuru. Umenyereza mushasha w'umugwi serukira igihugu intamba mu rugamba yashize ahabona urutonde rw'abakinyi azokwifashisha mu nkino zo kurondera itike Uburundi buzokina n'igihugu ca Senegal hamwe na Malawi. Patrick Sangwa Mayani yashikirije ko icifuzo ciwe ari uko Burundi buronka itike yo kwitabira igikombe ca Afrika kizoba mwaka 2027. Nyuma yo guhabwa amabanga yo kumenyereza mu guserukira igihugu intamba mu rugamba, Patrick Mayani Sangwa yaraye yashize hanze urutonde rw'abakinyi azokwifashisha mu nkino zibiri zo gusubiriza Burundi buzohura n'igihugu ca Senegal hamwe na Malawi mu magenekerezo ya 14 na 19 uku kwezi. Patrick Sangwa akaba yamenyesheje bikuru bikuru mu vyazihutira gukora. Les résultats ndaziko shikanga ikintu ca mbere abarundi batewe zesonge. Nico gituma concernant CAN 2027, ça c'est encore Mikure Tchad, déjà éliminatoire à Coupe du Monde. Dutegerezwa kugira le maximum abakinyi, staff, abajournaliste, abandi ko tuduga kuri classement ya CAF kugira abakinyi avant yuko ama tirage so ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique ya 2027 igihugu
umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu yamenyesheje kandi ko abo yashize mu bazomufasha muri ayo mabanga yabashizemo kuko azi ico baje kumufasha. Shaka umuntu ankunda qui est capable mugiye ngize ikintu qui n'est pas correct, qui soit capable de me dire sangwa ico kintu si sawa. N'aba bantu nazanye bigeze gukora dans des clubs professionnels, ils vont apporter ça à notre staff kugira ngo dukorane. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis muri staff yanje. Oya, shaka abakozi. Nico gusa. Patrick Sangwa Mayani yahoze ari cegera c'umumenyereza mukuru Etienne Ndayiragije akaba yaba amasezerano yo kumenyereza umugwi nserukiragihugu mu kiringo c'imyaka 2. Mbere yuko turangiza amakuru yacu reka tubanze tubashikirize ayavugwa mu makungu. Kuwa gatatu umuyaga w'igihuhusi warashitse mu gihugu ca Taiwan. Abaraba ibijanye n'ikirere biteze ko uyu muyaga ushobora gutera wiyongera. Abategetsi ba Taiwan barugaye amashuri n'ubundi buzi butandukanye mu buseruko bwa Taitang, aho bitegekanyijwe ko uyu muyaga ushobora gushika. Ingendo zo mu bwato n'indege nazo zarahagaritswe. Abantu barenga 6,200 bose hamwe barahunze bata inzu zabo. Muri Iran abasirikare bahamagariwe kuzuza imifuko y'imisenyi no gufasha abahaba gukingira ingo zabo. Ubuyobozi bukuru bw'ikirere bumenyesha ko uwo muyaga ugenda ku muvuduko w'ibirometero 20 kw'isaha. Uwo muyaga ukaba waciye uhitana abantu 10 n'abandi isinzi bakomeretse. Nyuma y'ingingo ubumwe bwa Buraya bwo gushiraho amatagisi ku ngendeshwa zikoresha umuyaga nkuba zivuye mu gihugu c'Ubushinwa, kwitagisi igera ku bice 10% ryari risanzweho. Bruxelles yahisemwo kongerako inyongera igera ku bice 35%. Iyo ngingo yatanguye gukurikizwa kuri uyu wa gatatu, yerekeye cane imodoka za Tesla zakozwe muri Shanghai. Isoko ry'imodoka zikoresha umuyaga nkuba mu Bushinwa mu bihugu by'ubumwe bwa Buraya ryavuye ku bice 2% mu 2020 rigera ku bice 14% uyu mwaka. Abahingura imiduga mu gihugu c'Ubushinwa barongereje igurishwa ry'iyo miduga mu bihugu by'ubumwe bwa Buraya. Uwo mugambi ujanye n'amatagisi washigikiwe n'ibihugu 10 biri muri uwo muryango harimwo Ubufaransa. Ibindi bihugu nka Allemagne na Hongrie biriyamiriza iyo ngingo. Nino kuri ayo makuru avuga makungu turangirije ko amakuru yacu, katubashimire mwebwe mwese mudengeje no gukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Reka ndabashimiye nongera ndabatumira kubandanya muri kumwe n'imbonesha yanyu naho ubutaha murakoze.